twebwe ibyo tubona nuko haca igihe kinini hashobora guca igihe kinini mu masitoke yo mu maprizo ataba ibifungurwa biriyo, ibyo bigatuma inzara iba nyinshi mu buhero, mbere n'inkurikizi zabyo zishobora kuza mu by'indwara n'ibindi. Niyo nsiguro rero kuvuga yuko abanyororo babaye benshi kurengera igitigiri baba bariteguriye, twebwe twumva ko kidafashe na gato, kubera ko niyo bobaye benshi nibo nyene hari amategeko bonyene baba bashizeho bavuga ati umunyororo yandikiwe iki kandi bateza kuyakurikiza. Mu gihe naho babaye benshi hariho uko bitunganije, amahera leta ikoresha ku mwaka barasubiramwo, hanyuma bakaraba ko bigihuye n'ibyo bateguye. Iyo byari bidahuye bakabisubiramwo, bagashiraho bakongera amahera mu gisata kumbure kiba carengeje, bakagabanya ku kindi coba cagabanije. Twebwe rero twumva yuko izo siguro zidafashe na gato. Hanyuma kuvuga yuko bariko barigora ngo barekure abanyororo kugira ngo ivyo bintu batore umuti urama, ni politike igihugu bacateza gukorerako. N'ubu tubananye dusaba yuko bobikora, kuko ivyo bariko baragira ubu n'ubu bigaragara yuko bitariko biragabanya, bigaragara igitigiri c'abanyororo kiri umurengera. Igifungurwa by'abanyororo ku munsi birazwi, amagarama 350 y'ibiharage, amagarama 350 y'ifu, niba vyubahiriza uko biri. Twebwe mbere tuvuga yuko bitari binakwiye, bari bakwiye kuraba ukuntu bavyongereza, ariko nkugushika uno munsi ko bitarongerezwa biryo tegeko, barubahiriza uko biri. Hanyuma tworangiza duhanura uyu mupfasoni amenye yuko hajya kuba mu munyororo ata muntu n'umwe atosanga yashitse, kuko ntawe ubitegura toja arashinyagurira abanyororo, ahubwo yobagumiza ku gateka kabo.